Nijwe na event izohuza abarundi benshi kugira ngo banezererwane natwe hamwe. Kugeza uyu mwanya igiteramo biri décidé ko kibera Jardin Public concert nini ya itariki imwe z'ukwezi kw'icumi. Hanyuma ibijanye n'ibiciro navyo nkuko babajije navyo nyene byaramaze gusohoka. Twaragerageje ko twosangira umunezero na buri muntu wese abishoboye. Twagize amatike agiye atandukanye, amatike y'ubwoko bune. Tike simple izoba ari 10,000 mu kwinjira muri Jardin Public. Tike VIP izoba ari 50,000. Hanyuma twaragize na tike sponsor kubera ko na company ifite abagenzi benshi twifuza ko bagirana baronka umwanya wabo. Twaragize tike sponsor iri ku 500,000. Tugira na table y'abantu batandatu iri ku miliyoni 500,000. Hanyuma ugakonsoma champagne zibiri wihitiyemo. Ico ni igiteramo kizobera kuri Jardin Public itariki imwe. Bandisi menyesha makuru namwe mwese mukorani hano turabaye kaze hano muri company yacu Now company. Munyemerere mu ntiza kanya ndabereke abagize iyi company yacu. Nkuko bamaze kubivuga hano turicanye n'umushinga ntahe Jean Dodier akaba ari umuyobozi akaba ari nawaserukira imbere y'amategeko iyi company yacu Now company. Harakwirikira umushinga ntahe Egide akaba ajejwe bya social media ni Now company yacu. Hirya yiwe gato hari umushinga ntahe Jibril akaba ajejwe bya photography na videography muri Now company. Hano turafise Bera akaba umusecretaire w'iyi Now company. Turafise kandi n'umushinga ntahe Gerard akaba ajejwe imigambi gushira mu ngiro imigambi iyi Now company. Nkuko rero muhejeje kuvyumva iyi Now company ni company itari nto kandi ifise imigambi yakazoza itari mike. Ni company kandi imaze igihe kitari kinini cyane ibayeho. Ni company imaze umwaka urenga ko amezi make cyane ibayeho. Ikaba yemewe imbere y'amategeko kuva itariki imwe y'ukwezi kwa kane 2022. Namwe muravyumva yuko imaze ukwezi kumwe ni umwaka umwe n'amezi makeya. Mu migambi rero ifise iyi company ifise imigambi itari mike nkuko yatanguriye mu gihugu ca Sweden, ariko kubera yatangujwe n'umushinga ntahe Jean Dodier twamaze kubabwira akaba ari umurundi yari yumviye ko ivyiza byose vy'iyi company bisangira n'igihugu ciwe c'amavukiro ikazogirira akamaro igihugu n'abagituyemo. Niyo migambi myinshi rero dufise mw'iyi company yacu. Imwe niyi mubona dukoranije hano ama organisation y'ama event akaba naco kuyu munsi cadukoranije hano. Si ibi gusa nkuko natanguye kubivuga yuko ari company ifise imigambi myinshi kandi yagutse. Nibaza yuko akanya kabidukundiye tuja gusigurirwa ibitari bike vyerekeye iyi company. Nagomba rero ntarandiriye tumuha ijambo umuyobozi mukuru w'iyi company kugira nawe adushikire kuri byinshi. Murakoze neza ngira turumvikana ejo. Yego murakoze. Nagomba icyambere nshimire mwebwe abanyamakuru mwafashe umwanya wanyu mukadutera iteka nka Now company. Nitwa Jean Dodier nishishikare nkuko babivuze umuyobozi wa Now company mu mategeko mu Burundi no mu makungu mu bihugu bimwe rimwe tumaze kugeramo. Hanyuma ndanezerewe cyane, ndanezerewe kuba mu gihugu c'amavukiro uyu munsi ndi kumwe namwe banditsi n'abanyamakuru mwaje kudutera iteka ryo kugira ngo twerekane bimwe mu bikorwa dufitiye iki gihugu cyacu cyatwibarutse. Nezereje rero no kubabona hano. Turi buze kuganira akanya katari gato hano
kugira ngo turonke icyo tubwira abarundi, turonke icyo tubwira babandi batashoboye gushika muri Bujumbura uyu munsi, bamwe bifuza kubana natwe mu gikorwa nyezina cyadukoranije uyu munsi ariyo concert ya Dobene dufite ku itariki 31 no itariki 30 ni itariki imwe. Ego hanyuma nagomba mbanze ndabashimire. Inyuma yo kubashimira nababwiye ko ndi umuyobozi wa Now Company, ariko abenshi muri mwe mushobora kuba muri kwibaza ngo Now Company ni iki, cyavuye he, ryari, kubera iki. Now Company ni umugambi wavutse atari kera cyane, umaze umwaka umwe n'amezi uvutse. Urumva ko umwana amaze ayo mezi ntabarakura cyane, ariko tunezerejwe n'ivyo tumaze gukora muri ico gihe gitoyi, kubera ko ni bimwe mu bishobora gutuma uyu munsi twakoraniye hamwe n'abantu babubahwa nkamwe mu nganuku, mukaduha umwanya wanyu mwari kuba muri gukoresha ibindi. Ivyo turavyishimira nka Now Company. Inyuma y'amezi atari menshi turi ku murimo, twatanguriye i Burayi muri Europe aho dusanzwe tuba, ariko imigambi yacu ntikwari ukumara igihe kirekire nk'uko mubibona. Nyuma y'umwaka umwe ntihaba haragira ko umuntu afata imigambi imwe nk'iyi, ariko twaragerageje kubera ko byari bimwe mu byifuzo byacu n'imigambi. Rero bimwe mu bikorwa bya Now Company tukigera i Burundi twabonye hakenewe kongerwamwo imyidagaduro, kubera ko tubyisangamo rimwe na rimwe bamwe muri twebwe mubona hano, nanjye ndimo. Rero tubona ko imyidagaduro ishobora kudufasha guhera ko kugira ngo tubandanye n'ibindi bikorwa twagiye dutegura, ariko twabanje ibi. Rero turaza kuganira, ntabwo ikiganiro ari cya abayobozi ba Now Company, siyo mpamvu turi hano, ahubwo impamvu turi hano kwari kubamenyesha Now Company ni iki, tunabereka n'igikorwa Now Company yateguriye abarundi imbere y'uko uyu mwaka urangira. Nkaba ndabashimiye cyane, nkaba nipfurije umwe wese yifuje kuganira natwe uyu munsi ngo yumve ko ari kumwe n'abavukanyi biwe, yumve ko ibikorwa tugomba gukora ari bya Now Company ariko by'igihugu. Murakoze cyane. Tugushimire kwanza Ediso arabajije ngo ikibazo, reka mpere ku kibazo cya Now Company kubera iki itahereye mu gihugu cy'amavukiro. Nibyo ni ikibazo cyiza cyane, nk'umwana w'igihugu yagomba guhera mu gihugu, umwana agomba kuvukira mu gihugu, ariko umuntu wese ari hano arazi ingene ubuzima bugenda. Byarahise iyo uwo mwana avuka tutari mu gihugu ku mpamvu z'ubuzima, hanyuma tumwakirira yavukiye, ariko ntitwashimye kumugumiza iyo yavukiye, twaramuzanye mu gihugu kumwereka abavyeyi ba sekuru na ba inakuru. Nimba inoji nimba bito the band azohabwa 40 miliyoni 40 z'abanyarwanda bise mu Marundi, uzasanga ari hafi miliyoni 200. Inoji nayo amafaranga usibye ko ico kiganiro uvuze cyabaye kinyamakuru Inyarwanda. Ico kiganiro cyo kunyarwanda nta kintu tubizi ko, kubera ko nta indi press twigeze dukora haba mu Burundi cyangwa mu makungu. Iyi niyo press ya mbere dukoze, kandi nibaza ko ico kintu cyayo mafaranga bavuga, nibaza ko atari cyo, kubera ko nta kintu twigeze tuvuga ku bintu bijyana n'amafaranga ya Doben, kubera ko iki nicyo kiganiro cya mbere dukoze kuri iyi concert. Urumva ngira bica bigorana no kuvuga ngo rino gitwamuhaye amafaranga ngahe mu gihe nayo twari duhereye ko tutayazi. Inyarwanda bashobora kuba batabeshe, bahawe amakuru n'abandi bantu atari twebwe, kubera ko kumburegira n'indi timu yo yabikoze, ariko twebwe kuri timu yacu ntacyo tubiziho. Nta hamwe amakuru aba yahawe na timu ya Doben akavuga ati kugira ngo tuve ngaha ku butaka bw'u Rwanda atwerekeze ku butaka bw'u Burundi n'aya mafaranga baduhaye. Abarundi cyangwa abartiste b'igihugu cyacu cy'u Burundi biri mu byo bidogera aho bagira ati turakeneye amakampani aza aha agaciro, aza agarukira agateka ku artiste w'u Burundi, ku buryo bw'uko umunyamahanga aje hano ku butaka bw'u Burundi nimba akoze igiteramo agashika hanze y'igihugu, agaca ashika agura imodoka, agashika agura parcelle, hanyuma umwana w'igihugu nawe mwasize hamwe n'umunyamahanga, ndatakara kuri ino jika rero bazaba bari kumwe, tugasubira gusikanira imitwe kuri bisi cyangwa duhagarika taxi,
nawe company igiye gukosora ikina cyane cyane muri ibyo bimaze iminsi biriko biraba nimba Deben ahawe 40 miliyoni z'amanyarwanda na Karundi ko ndatambo mwamaze kubibeshuza hanyuma ugasanga nje ko tumva ko yahawe miliyoni cyangwa miliyoni zibiri ubwo abarundi n'abanyamahanga mugiye kubabangabanganisha ku muntu mbere kugira ngo nawe company kosora ibishobora kuba byarabaye nk'amakosa mu zindi company murakoze. Urakoze Diso, iki kibazo nibaza ko kiribona dutwara akanya katari gato kubera ko ni cakamaro kuri abo haba kuri Now company ariko cyane cyane no ku ba artist. Uwo uratubagije ngo Rinoji ashobora kugira ukunuko birumvikana, ariko amakosa bavuze kumbure yaramaze ngo igihe akogwa n'andi makampani ntitubizi. Ubu uyu munsi turaza kuvuga ku bintu cyane cyane bya hano byacu bituraba ko ari navyo turekuriwe n'amategeko. Muri make aba artiste canke umuntu ko twese turi hano ntabwo tunganya imyaka Ediso. Ushobora kuba undusha imyaka canke nkaba ndayikurusha, usanga abantu twese turi hano dufite ikintu tugenda turushanya. Ikintu gikomeye cyane ahubwo tubonereho n'amahirwe nka Now company, sinibaza ko tuzoza kubesha ngo tuze kuvuga ibintu bidashoboka hano. Impamvu twabahamagaye hano nuko tuvuga ibintu bishoboka ku ruhande rwacu, tunashobora no gukora. Hariho ibintu bidashoboka. Abo ba artiste bacu nimba banatwumva, je sindumva bari ko baridoga, ariko urumva nivyo ntabwo bivuga utabizi. Hariho ibintu bitidogwa muri realite y'ubuzima. Umuntu bakumenya urwego agera ko mu buzima gwiwe. Turakoresha uburorero. Hariho ibintu nimba ko karivyo izo nduru zamaho. Hariho ibintu umuntu agomba kumenya. Wari wese umuntu gukora umuziki ata muntu yabimubwiye n'ubuzima nakazi yihaye, nkuko abanyamakuru muri hano nakazi kagaburira umuntu, niko ndavyibaza. Nubwo hari umuntu ashobora kubikora ashaka abikunda kugira ngo anezerwe n'ubuzima, ariko uko vyogenda kose ibiciro by'abaririmbyi ntivyigera bihuzwa bivanye no kugira ngo uteze imbere muririmbyi. Ahubwo nka company kubera ko turakunda iterambere ry'uwari we wese, ariko bihuye n'imigambi yacu cyane ndagira ko kibazo cya mbere watubagije ngo ikivugo cya company kiroroshe cyane, ni twese hamwe birashoboka kubera ko twagiye hamwe n'abajene, nubwo byahereye hanze ariko nabo twakoranye cyane barabajene ibice 90%, kubera ko tubizi neza iyo abajene benshi bari hamwe bashobora gukora ibintu byinshi byaba bibi cyangwa byiza. Ariko twe imigambi yacu nkuko mubibona twibaza ko atakintu kibi cyadukoranije hano, twakoranijwe na event izohuza abarundi benshi kugira ngo banezererwane natwe hamwe. Imyidagaduro twayihaye ikibanza kinini kubera ko ni nacyo twashimye kuguriza ibikorwa bindi byinshi. Nanabivuze ko imyidagaduro tuyisangamwo uko turi hano. Uyu no mu designer, uyu ajeje ibintu bijanye n'imyidagaduro nawe, hanyuma nanje imyidagaduro ntiri kure y'ubuzima bwanje. Abantu si cyane gose, ariko murabona ko ari igice cyacu n'imyidagaduro. Nabo turi kumwe mu makungu nabo imyidagaduro bayiri hafi. Ni nayo mpamvu twashimye gutanguza concert. Twari gutanguza uburimyi cyangwa ubworozi, ariko twahereye mu myidagaduro kubera ko tubyisangamwo. Ico nibaze ko cyumvikanye. Ikindi wabagije ngo ikibanza tuzokoreramo igiteramo. Kugeza uyu mwanya igiteramo biri décidé ko kibera Jardin Public, concert nini ya itariki imwe z'ukwezi kw'icumi. Hanyuma ibijanye n'ibiciro navyo nkuko babagije navyo byaramaze gusohoka. Twaragerageje ko twosangira umunezero na buri muntu wese abishoboye. Twagize amatike agiye atandukanye, amatike y'ubwoko bune. Tike simple izoba ari 10,000 mu kwinjira muri Jardin Public. Tike VIP izoba ari 50,000. Hanyuma twaragize na tike sponsor kubera ko Now company ifite abagenzi benshi twifuza ko bagirana baronka umwanya wabo. Twaragize tike sponsor iri ku 500,000. Tugira na table y'abantu batandatu iri ku 1,500,000. Hanyuma ugakonsoma champagne zibiri wihitiyemo.
ico ni igiteramo kizobera kuri Jardin Public itariki imwe. Hanyuma twarateguye no guha akaryo bantu bose ibyo bashaka kuganira n'umuntu bakeneye umwanya wiyaguye ico twokwita VIP. Twarateguye show iri VIP mu ijoro ry'itariki 30 z'ukwezi kw'icenda. Twarateguye igiteramo kiri VIP, twahaye akaryo n'abantu nabo baba bashaka ahantu hisanzuye bonyene. Twashatse kwikorera kuri Eden Garden, ni hano kuri beach nziza cyane. Ibiciro navyo nyene ivyo dufise uyu mwanya twizeye ko kandi bitazonahinduka. Itike izoba ari 100 ku muntu wari wese kwinjiramo, ariko tukagira na table y'abantu 8 ku miliyoni 2, ukabona champagne 2 wihitiyemo. Tukagira na tike presidentielle, ni itike nayo twahaye agaciro cyane, ni tike izoba iri ku miliyoni 10. Hanyuma ukanywa n'umuryango wawe ibinyobwa wifuza kugeza wifuje gutaha, hanyuma ukafungura ibifungurwa wihitiyemo byo kuri restaurant nziza nababwiye Eden Garden. Hanyuma ukabona umwanya wo kufatana amafoto n'umuririmbyi Doben, ndetse no kwicarana, ndetse na visite yo mu rugo iwawe. Nibaza ko ibiciro byumvikana cyane. Twagerageje kuja mu makategori yose. Nimba ntibeshe nibaza ko ikibazo cyawe nagerageje kwishura. Igisigaye kimwe mbere yuko nzakoze cyane. Nabajije ati mbega mpavuze ngo intoki n'umarinzi yakora neza n'abashyitsi benshi ntangira mwari kudusigura ko ari umwaho cyane. Urakoze cyane. Mu baririmbyi benshi bari gukora, kubera ko na company dufite ama projet menshi ndetse n'ibiteramo byinshi. Rero turakunda gushira ikintu aho gikwiriye. Twebwe twarahuje na Renogi mu biganiro, kubera ko ntitwaravugishije n'abantu benshi kugira ngo sinze no kuvuga ko hari abo twananiranywe. Nta bantu benshi twavugishije kuri iki giteramo, kubera ko twahisemo kuvugisha Renogi, kubera ko tubona afitinga mu migambi yacu yisho. Kumbura abandi nabo bari mu masho ari nyuma nkuko tuzogenda tubibona. Yego. Ikibazo cyane nyuma kiravuga kiti tubaheruka muduhamagara mu makonferensi dofisi atandukanye, na cyane cyane kugira ngo dushobore kubishyira ku mbuga zacu, kandi mbuga twaruhiye, kandi mbuga dushyira ku mbuga byacu kugira ejo abantu bashobore kubareba kugira namwe dushobore kunguka. Ariko hageze kuri show kenshi turamaze kubona abantu bategura amashow, umunyamakuru niba bakimubona kandi mu gihe igihe mwaduhije kugira dushobore kugira show yanyu mwaradukeneye twatwereka umutima mwiza. Ariko hageze kuri show tubegereye n'umuntu wako kanya cyane ushobora kutwakira dushike mu kibanza. Biteguye gute agaciro kumumenyesha amakuru muri iyo show y'akazi bakaze gute? Murakoze cyane Starboy. Abanyamakuru muri Now Company bafise ikibanza kinini, kubera ko dukora ibikorwa kenshi biba bidafashe umwanya munini tutoshobora kubwira abantu twenyene. Ku ruhande rwacu abanyamakuru bafise ikibanza kitari gito nkuko muzogenda mubibona. Ntabwo turi bubemerera ibintu byinshi, ariko kumbure ibikorwa byacu bishobora kuzobereka abo turi. Ico naco numva nto kivuga ko ibintu byinshi. Reka kumbure dukore uyu munsi wa mbere duhuye namwe banyamakuru, ariko twifuza kumarana imyaka myinshi, kubera ko ibikorwa byacu twifuza ko bimara igihe kirekire, kandi turi kumwe namwe birashoboka. Ikivugo cyacu niko cyabikubwiye. Urakoze cyane.